ibitero bisa n'ibiriko vyiyongera ku ngabo ziri kugarukana amahoro mu gihugu ca Somalia. None vyoba biriko biterwa n'iki? Mu gihe abavugizi ba leta bariko baha ikiganiro abanyagihugu mbere n'abamenyesha makuru, umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi Floribert Biyereke yagize ico abishikirizako. Ubwa mbere hoho nashaka kubanza kumenyesha ko ibitero bitagabwa ku ngabo z'abarundi gusa. Ibitero bigabwa ku ngabo zose ziri muri AMISOM ndetse n'iza leta ya Somalia zirimwo. Nkuko mwabivuze mu kibazo cyanyu, abasirikare bagiye gufasha kugarukana amahoro muri Somalia, abo nabo bava mu bihugu bishika kuri 6 ntarinze umurinda gusubiramo hano, bari barashoboye kwirukana abasirikare barishe bawo mu gisagara ca Mogadishu. Abashaka bahungira hagati mu gihugu barashwaragirika, baca imice myinshi, mugabo ntibaheba kuguma bagerageza kuza kandi gutera mu mujyi wa Somalia, mu mujyi wa Mogadishu. Mugabo bagatera udutero duto udutero basanga batera ku mahoteli canke ahantu abantu bariko baragirira imanza. Ariko kubera ingufu zakoreshejwe n'abasirikare ba AMISOM, abo baje bagiye bagabanuka ingufu kugezaho mbere ibitero muri Mogadishu bigabanuka cyane, bakaza barakorera hanini hagati mu gihugu. Rero muti kuki ubu tubona ko aje babonye kuzana ingufu? Ivyo niko mwabivuze, niko mubibona, ariko abari ku rubuga rw'intambara bo baribona uko aje kuva ko yazanye ingufu zirenze izo yahorana, ko yoba ifise ubundi buhinga busumba ubwo yahora ikoresha. Mugabo igihari nuko aje babirazi ko hariho ico bise transition plan mu Congereza. Ico naco ni integuro yerekana ukuntu amabanga yahora arongorwa n'inteko mvamakungu muri Somalia n'abagiye gufasha bose Somalia azohabwa abasomalia, akaba aribo bayakurikirana. Kuvuga ko umutekano wa Somalia ukongera ukarangurwa n'abenegihugu ba Somalia. Ivyo rero ico gikorwa bitegekanije ko kirangurwa biciye mu mice 3. Hariho ukugabanya inteko z'abagiye gukorera muri Somalia abasirikare b'amakungu, hariho ukwigisha abenegihugu ba Somalia, harimo abasirikare, abapolisi ndetse n'abantu bo mu ntwaro ukuntu bakorera igihugu cyabo kugira ngo bishyure ikibazo ikibazo. Yego niyo niko ndaja, kuko ibi mutabyumvise n'ibindi byo bagora gutegera. Hanyuma hariho ugufasha leta kugira ngo ikore koko ishobore gutunganya ubuzima bw'igihugu. Ibyo nabyo bigaca mu gufata ibisagara bito bito hamwe no kuzibura amabarabara kugira ngo amabarabara ashobore gukora, abantu bakore koko. Rero aje kubera izi uwo mugambi, kandi ari umugambi ukomeye cyane uko urashyirwa mu ngiro, ubu ica ikoresha ingufu zose ifise kugira ngo yerekane ko igihari kandi ishoboye kubuza ko imigambi ya leta n'abayifasha yoja mu ngiro. Rero kugira ngo ingendo ntibananye gutyo aho muri ibonekeza hariko kugira ngo muri kugabanuka. Iriko iratera igere rya nyuma, igere rya nyuma, kandi ingabo za AMISOM ziri magabo zirafise integuro
yo gukora kugira ngo Al-Shabaab ntibandanye ibuza amahoro muri Somalia.